nico gituma twifuza yuko hojaho umugwi mu rwego rwo hejuru urongowe n'umucamanza canke umushikirizamanza wo muri Parquet General de la République, hakajamwo cane cane abantu bari muri Commission Nationale y'agateka kazina muntu narya ma association y'agateka kazina muntu kugira ngo abo bantu baje baraca mu minyororo yose yo mu Burundi bashikire abantu bashikanye icakane cyo munyororo bagire dosiye yabo ningoga babishikirize ministre wa justice naheze asingira abo bantu baveyo iminwa yo kugaburira igabanuke mu minyororo. Ivyo ni ibintu bihambaye vyoshobora gutuma abantu bari mu minyororo bagabanuka. Ica gatatu, umushikiranganji w'ubutungane yoca asaba iyo komisiyo igaheza ikaraba abantu bose bahejeje iminyororo bari baraciriwe bakiri mu minyororo. Narumvise yuko bakiri benshi kwabo bantu boca babakurayo. Ivyo ni ibintu bihambaye kubera yuko Uburundi bwarasinye amasezerano mpuzamakungu avuga yuko igihugu cemeye kugwanya ingingo zose zihohotera abantu. Iyo rero wanse kugaburira umunyororo ukavuga uti ryama hariya mugabo ntaco nzoguhurya, uko niko kumuhohotera gusumba ibindi bintu. Ni bimwe bita la torture ou le traitement inhumain ou dégradant. Ivyo rero Uburundi bwogerageza kuvyirinda kandi birashoboka. Umushikiranganji w'ubutungane afise uruhara runini, mugabo n'umukuru w'igihugu arafise ububasha bukomeye kubera niwe ashobora gutanga ya ngingo yo kugirira ikigongwe abantu bakiri mu mwanya wo kurangura umunyororo baciriwe, bimwe bita les mesures de grâce. Inama nshingamateka irafise uruhara kuko itegerezwa kubaza umushikiranganji w'ubutungane ingingo ariko arafata kugira ngo ico kibazo gitore inyishu, ikongera igashobora gufasha umushikiranganji w'ubutungane kumvisha umushikiranganji w'ikigega ca leta yuko umushikiranganji w'ubutungane akeneye amahera kugira ngo agaburire abanyororo bo mu Burundi bose.